bajya abakobwa ndabakunda izina ry'Imana je izina ry'igitsina kobwa uragikunda igitsina kobwa izina ry'Imana ndabakunda urakunda abakobwa kabisa naho yo bagenda kamba iwanje mba numva ndamufise ku mutima kubera ko ni wona utinye je mbaye mu gisagara ca Bujumbura uri bandi abashigaho n'abagore jembeshejwe n'igitsina kobwa wewe nta gishugama muri aronka naho kintabaza shaka uwo bukoza ugiye bijonokero nka canga ntagubona mwene mama yiva ubuzima Dave bigeze we kupostiye ngiye Amerika usumwa na Sabasi twumva ko bari uri umwana mugaka reka Sabasi n'umugabo yihaye mani Sabasi n'umushinga n'iki Sabasi yorera umwana gutafiza akazi keza kazina yibereye Amerika naho yo murera ni sawa gemo ndabwira yiva ugayiva niwe nabwira yiva fumugenda nawe gucumaguza gato ko ngwacumaguza Sabasi Ezenge ne ifazogena yabiga ajaye ifararambi hano ha be Amerika mwe mwibaza ngo ariko bedo diko yensha kumenya iyo abagabo murongo we abe murongo ye basi pikenda gute ko mura muco muvyibuha vyihuse mugaye ikibazo canyu mugira muvyibuha ipariti imwe norafike amatama se ngiyo byo mu gipatiri yenduraho buguru bungana gute sinzi ko akunda nyene reka shareka noro byagenze nago izina ry'Imana uretse boss wawe abanyirukanye je noraske avyibushe mu maso nganuko muga amaguru famille ya Noraske famille ya Noraske iri kiragufa iri kiramfasha ugacukaruka ukayivuga nayo uzumvize bihaze ntibirandire ko mvuze bihari none mbajije impamvu avyibusha amatama yonyene nikosa nkotse mugasi ntiyakana yuko uyu munsi famille yiwe iri kiramfasha muri business yaje uri kurambwira ibya legend nanje bayita tubigenze gute kapo bijya bihe bari mu runini bya mamwe mukuru wanje n'amakuru asumira mu miseze ngo uje mukuru yaramuduganye iwabo kumwerekanye none yaba Lenine yaba Anje Sierra bose barazizo barimo waruzi yuko Lenine ari umukozi w'Imana umukozi w'iki evangelist umukozi w'iki sivyo umukozi w'iki ivyo bintu umukozi w'Imana ariko ariyumva kuja gupresenta abandi n'umugore wa mbere batarahetse Lenine yagize divorce n'umugore wiwe barakoze divorce uyu ufata kuja gupresenta undi mukobwa gute muhirwa akora agenda babaye amagutura gusa Lenine n'umunyamuji Anje Sierra we ni n'umunyamuji ku musumba Anje Sierra ndabizi ndabizi ego ne barakata bakate ne sinzi maze kubona asore umuntu amaze kwifatira imitima y'abamama beshi bubatse ingo muri ya kiganiro cyo cyatubigenze gute ariko ni nk'abandi bose nkaciye gikobwa cyavuze ngo leta ngishiro nk'intuze yange irongore sivyo ntawe ndo gufata ngakurongoresha bijya ku marezo social nivyambaye ariko izo social yambaye akantu gapfuka amabere ipataro ngaha yayipfunze acarapfungura ibimba byo ngaho byose biraboneka yapfutse akantu gatoya gusa uri centre ville umugongo wose uri hanze izi ntege ugasanga akajipo yambaye kagera izi ntege zose ziri hejuru uwo muntu gadiko uzogira amatsiko nyabaki kuriwe banza menye ko muri abarundi kazi mureke kwambara ubusa mwibarabara mureke kwambara ubusa ku marezo social hanyuma muce muri yakuza murazenzu z'abahungu mbaga niba mbwiye ikintu ati ninde muntu yogura umuhwi uri uratembera mu gisagara bawukuye ko kijya gishishwa ninde nyene ati nde yokuboka kuvuga ngo no muhwi uraryosha udasanze ufutse ntibikunda wigira Slay Queen mwareka ariko nta muhungu n'umwe yoshira mu rugo Slay Queen garuke kandi gakobwa karadiko umusore wacu aragiye ngaha arateruye icuma nimba atafashe n'ibipudre arabaye ibogare arikiniye film arakunzwe ndavuga Mr. Kane none nimba rukuri kandi wewe ujyamana nk'umufana yabigenze gute Diko Entertainment. Ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nariko n'umugisha turashima uwabaje isi n'ijuru wanindiho adushoboza tukagera kuri uno mwanya tunezere for real and for sure. Yo niko ndi kuri Alonce Descend Dr. Vlove KD ambassador. Nakiriye uno mugabo kera namuheruka yitwa Vivi Gift. Ubu numvise bakwita mbene Yuvinali ni Damian. Kera ayo kanyita gute? Kera ntiwitwa Vivi Gift. Ntabyo wasinze canke wibagiwe. Aho nta zina ryanjye zino kuri. None we nirwa Vivi? Gift.
namenye kantu cyangwa nshire ko nako nshira ko ugashira kutagashira ni Vivi Gift Rolex baramuzi Rolex Rolex zizina ni blend y'ibintu ukora ubushize bireke mani ibyo bireke n'ubu uracacumba za ya Rolex mbere Rolex mu kuzikora baracumba bazikora gute cara wige nyigiza nanje ntawe umuzaza ora kwitangaza amakuru y'amafaranga ayo badacangatiranya itangazamakuru n'ubukwizinya ntago vyobana reka jewe mbu umunyagikoni kugira ngo ndagutegurire ufungura hama nawe ukoresha umunwa wawe kugira ngo ufashe gushikana zo n'ifungura kure tubikoze twese bihomba aka kantu uvuze niko ariko bitana nivyona nk'umuntu avuye kuri no mikro agacaja mu gikoni guteka mva je guteka muhiri wawe ariko pana guteka ivyo gaburira abantu kuko wapfusanga uriko urateka ugasanga habaye by'amajambo kuko abanyamakuru mutunzwe n'umuntu office umunwa mani umunwa ni utugaburira byo wese utunzwe niki n'amaboko meshelami aya ukabuterashika kuri 3030 mu Cibitoke haterambere ryanjye ushaka nyine nkunda gucoresha abantu ngo ncorera amafaranga no kuvuga giye utancoreye uza kunshorera none iryo terambere ryawe Vivi bibaza ko ari bangahe bari babaye nko mu kino gihugu muri kino gihugu abari babaye kubera ko diko hamwe jewe uyu munsi no kugara ivyo nsanzwe ndiko ndakora hamwe abanyabujumbura babura hano baca bajyara Rolex ntago babura aho bajya Rolex mugabo hari abantu bavuga bati twarahombye ikintu kanaka kuko naza ko no munsi abanyabujumbura barakora Rolex none wayari je fisa abakiriya benshi hajya urayoboye mu gisagara yampaye nk'amaguru ku bantu bashorerwa ama Rolex ndimwo amugana ivyo narabibo ikibi cawe rero nuko nabonye ushorerwa n'igitsina kimwe no reka muri kintu kimwe uvuze ngo ushorerwa n'igitsina kimwe aho usanze ushatse kwihenda mwega abagabo murifata amafaranga mukoresheje imigambi yanyu amafaranga mukubakishije ingo zanyu mukaja kuyahereza abo bashiki gacha bayigotomerera mugaca mujya kuyabaha akari ugacona nyene wanshorera gusa reko ntegera ero siko biri ahako je nabonye Rolex tugwizanye wewe naho ntabibona Rolex iwaba abantu baziki ibice 95 kwijana saba ko n'abagore nibo bafise amafaranga yo gusohoka abona numviriza kuko naho musohokana ubu ufise ibiharuro vyinshi vy'amarasiyo uza gutanga muhira n'ibiki ukiyumvira ngo ninde mugurira Rolex nanje nkayigurira ngo muhira ratsinje vyo kononekara ukiyumvira ngo ninza gufungura mu gahinga muhira umugore aza kumbaza aho nariye mugaca mwiyorohereza mugaca musaba amazi cyangwa mukamwe ivyo biyoga gusa bikabarandamura umwana hariya yiriye Rolex yatagase kumbe sasa iyo Rolex erega uratangiye kubivuga ayo mafaranga se bayakora abakobwa ariko bakora akazi ni bangaye mu kintu gisanya nako bari amafaranga sayanyu sayacu nagenda go jewe uje bakobwa ndabakunda izina ry'Imana jewe izina ry'igitsina kobwa uragikunda izina kobwa izina ry'Imana ndabakunda urakunda abakobwa kabisa naho iyo bagenda kamba iwanje mba numva ndamufise ku mutima kubera ko ni wowe watumye je mbaye mu gisagara ca Bujumbura ubeshejweho n'abagore naho uri mande abeshejweho n'abagore mbeshejweho n'igitsina kobwa kuko n'ubu bunyene ni utura telefone yanje hari message sinza ko message amajana aya abiri z'abakobwa bambaza bati mbe ukorera hehe ukorera hehe ariko namugabo tufuka address yo kuza gufungura ahantu wabyiciye rero wewe nuko bikora no mu rutandazo ugashiramwe n'ibindi bintu nje muri biki barakumbwiye ndacangara kazi ibiki gamusoro nuko bikora muri business mbewe nta gishugama muri aronka naho kintabaza shaka uwo bukoza ugiye bijonokero nkacanga ntagubona mwene mama yiva ubuzima bwa Dave bigeze yebwe byayiberize mushika bize yiva biramanga biva we kupostiye ngiye Amerika usumwa na Sabasi twumva ko bari umwana mugaka reka Sabasi n'umugabo yihaye mani Sabasi n'umushinga n'iki Sabasi yorera umwana gutafisa akazi keza muri yibereye Amerika naho yo murera ni sawa je ndabwira yiva niwe ndabwira yiva fumugenda nawe gucunaguza gato ko mwacunaguza Sabasi ezo ne yiva zogena yabiga aja ifararambye hano ha be Amerika mwe mwibaza ngo akosha ariko bedo diko yenshaka kumenya iyo abagabo murongo we abe murongo ye basi pikenda gute kumura muco muvyibuha vyihuse mugaye ikibazo canyu mugira muvyibuha ipariti imwe none wabajije cyo nkabajije abagabo muri rusange
abagabo bibiri nibaza byotuma bavyibuha nuko bafata responsibility za nzira zimwe nyinshi nka zimuri kuracamwo izihe ndimo ndacamwo bakayoboka inzira imwe izihe ndiko ndacamwo urumva banza mumvirize ntaco uraza kubisigura mu nyuma hanyuma rero mu buzima bwe harinje wundi muntu urumva basigaye afise umuntu amwitaho aba ameze nk'umuntu rimwe na rimwe yo kwibutsa wa muvyeyi wawe kera yakubwiye ati vivi ja kwishura uriye ndiko reka tuvugane kino kintu wisanga nyene vyabaye reka tuvugane kino kintu uyu munsi uwe ndiko ndakuraba ngo vyo kuvyibuha ngo wewe vyibuha uruhande rumwe ivyo biraba norafike amatama se ngiyo vyo mu gipatiri genduraho buguru bungana gute uzi ko akundi nyene reka shareka noro byagenze ndago izina ry'Imana boss wawe abanyirugana uco mvuze ndabizi ko umushikiriza w'igitutsi ari we mutukanye mvuze biragaragara John Raske avyibushe mu maso ngahanganuko mugamaguru utanteranya n'abantu b'umuhungu burya nari nzi neza ko kanyana ntuzenya na Manera bari kwagurisha imiti y'ibisusu gusa kumbe ni y'amatamira hari none wese kutayifatana mugabo urayafise kaje ushaka mfata imiti yo kugira iki canke nabo barabiguhaye ndabigira muganye n'ivyo bintu wabimenye gute ndabigira imiti y'amatama none utugira basi iyo tuza kuvyibuha gatuntu n'amaboko twari kuvyita ko twateruye icuma ntabwo tuvyibusha amatama gute akorera ahantu rero urubaha ku kanobaho ka boss wawe kwe aho uzosubira kuja muhira kwa fani ngo ugiye ku n'ubu tuva ngaha njayo ukene ibyo oya gusa abakecuru wewe ibyo mukecuru yaramutabaye aramugiriye neza Imana imuheza agira bibi waromeze gute mu bundi buzima twarahebanye kabisa alhamdulillah turahebanye maze kuronka amafaranga abapeti mwese nagiye ndafasha diko Nabivugira imbere ya kamera cyangwa ndagivuga ako sawa umeze neza ikinyoma kimwe wakivuze ugira uvuga n'iki neza ndashima Imana ko biri ko mama ni Jackie mu kazi twarafadikanye mama ni Jackie nuri okay nako kukemeye urakoze oya mu kazi oya nako kukemeye urakoze nengira mvuga uraje turakoze aho uzahanda rege tukaterama reka tubireke mwana wa mama 50 by'amarundi wigeze umpati wa mugongura urashonje ngo ngwiki genda uje capati ngo ngwiki nuko bibiri itemera kivyo twakoze tubivuga mani tamwemera turemera none byo no kwakana ko kimoko yafashije bakimoko yaragufashije naziyakana oya none tamwe umunsi no kwakana yuko famille ya Noraske iri kiragufa iri kiramfasha ugacukaruka ukayivuga nayo uzumvize bihaze ntibirandire ko mvuze bihari none mbajije impamvu vyibusha amatama yonyene nikosa nkoze mugasi ntiyakana yuko uyu munsi famille yiwe iri kiramfasha muri business yaje kuko nibaza ko filime Umwamikazi kuva kuri saison ya mbere gushika ku ya nyuma tugeze kuri saison 3 episode ya 6 zose gendo no wasanga habuze ibikorwa vya Vive Gift Rolex tuzonda bw'amafaranga bagiye nijana namuhaye ahubwo giwe birarenga kayama oya sizo ncamaka karamfasha mwero nuko mutemera oya uko umuntu yakoresha no John yafashije sinovya mugana se kubeshera ngo wewe mwimeri yaje we snatch kubera iki none ucuvuga ngo waramfashije none umuntu mfashije ibaze mani murega ngo waramfashije n'urubanza kwanje utaza none utanimye mu banza kwashaka kugira iki ese nagutumiye jewe jewe ushaka tubigaruke jewe wantumiye ryari ushaka tubigaruke wantumiye ryari ikibazo nuko waruzi zo wiyagiza naco je mugwawe nzoza ni waje je mugwawe nzoza ikibazo nuko urwanyiruki nuko muri udashaka nuko muri udashaka oya noje kumaziko ni warongora ndongore iki nuko muri udashaka kutwereka wabaye abandi bana ko bagusize bande oya wamwebwe nyene guya hana batwebwe legend wamubonye me wamubonye wabonye couple guys uri kurambwira ibya legend nanje wabonye couple igezweho mu gisagara mukuru wanje ijya ntagari ku bayita tubigenze gute kapo ejo narayipostinze ndavuga ati mbega ko inyuma y'iminsi myinshi legend Renine Mana ariyo tubigenze gute ariko arara yitunye ko arayitunye muravyumva nuko amaguru yose wayegeranije mu mashuka ati iyo bagiye kuza arara arambuye amaguru ku mugaragaro bavyerekanye bari mu bihe byiza eba bijya bihe bari mu Renine vyamamwe mukuru wanje n'amakuru asumiye mu miseze ngo uje mu rugo yaramuduganye iwabo kumwerekanye none
banza kumenya abana abavyeyi barinda umuvyeyi arakweretse umwana uyu munsi mama uyu niwe nzorongora ejo arakuzaniye uyundi none ajanye bangahe Lenine Lenine nimba vyarabaye si ikiza kirimo ndiza gusanga Ange Sierra yerekanye wenyine ikiza kirimo yaba Lenine yaba Ange Sierra bose barazi izo barimo barazi nyene ko bari mu rukundo voilà ukagereza bari mu gakino mon frère bari mu gakino bijye vya bindi byandi byo nyene urumva urumva vivi perezida nabwira ikintu vivi nubu nturabatizwe mbe waruzi yuko Lenine ari umukozi w'Imana umukozi w'iki evangelist umukozi w'iki sivyo umukozi w'iki ivyo bintu umukozi w'Imana ariko ari yumva kujya gupresenta abandi n'umugore wa mbere batarahetse Lenine yagize divorce n'umugore wiwe barakoze divorce iyo ni private life sisi ivyo ntabyo nshobora kwinjiramwe nta n'ivyo nzi sinzi nimba atarakora divorce uyu ufata kujya gupresenta undi mukobwa gute muhirwa akora agenda baba mabutura Lenine n'umunyamuji Ange Sierra we ni n'umunyamuji ku musumba Ange Sierra ndabizi ego ne barakata bakate nta kibazo bijya bari mu uyu munsi n'uko tuzosanga Ange Sierra biri kumwe hano ku yundi ese bisanzwe hari wowe ugeze umubonana aha inde wowe uza neza Ange Sierra imisumaze muri industry warigeze umubona uwundi muntu bashuhanye nka kujya hamwe bapibira n'amafoto bijya nka filime yo barahaciye nta kintu na kimwe muri kino gisagara umwe cyangwa uwundi akora ta profit ihari Ange Sierra ashobora kuba abishatse kwipibiriya bijya kuri Lenine kubera ko Lenine ngira ngo Lenine sinzi kumaze kubona asura umuntu amaze kwifatira imitima y'abamama benshi bubatse ingo muri ya kiganiro cyo cyatwigenze gute rero ari kugama mu wundi muntu kuranagera muri babiri muri abo babiri biramutse ari kugama ninde yo kugama mu wundi ninde yo kugamisha uwundi reka tubireke mugabo ariko ikupa abone kumeze neza urumva ijya kupa sindayihakanye ariko ni nk'abandi bose nuko banateshera ku mugaragaro sivyo barahonje yeye narabivuze ibi bikorwa birajya ngaho ngo naka turi mu rukundo wewe ukama muhiri wiwe umunsi uragiye ejo yasuye hiyo jose kurindira gushira mu rugo muga abuvuga saba kabisa Lenine yo bari kijuju hamwe atararonka divorce yoterura uwundi mukobwa ngo agiye kumwereka mama we nimba koko yaragiye ko je nabonye amafoto bari ruguru bari ku mazi y'umwami bavuye he sinzi neza na neza ko bari bavuye kwa bare Lenine ntabyo nzi neza kiretse usiga umeze nk'umupaparazi wasubiriye nyama nyama yagiye ushobora kuba yafise nyamari mubone mukaya bariko raharira ngo iki niki umuhungu wanje ari hakurya yagiye kunonosora ivyiko ninde yamurungitse amurungitse mu buhe buryo bw'amafaranga igihugu nico kikurungika erega umbwiye hanze uge ahantu nkaho nyamara uburungiswe n'igihugu sinshaka kumenya oya nyamahana ari ahantu heza kandi kure cyane sinshaka kumenya hari Imana imuje imbere kandi sizanzira zazindi ngo bagiye gupagasara ahantu kabisa canke yagiye mu rugendo nk'umwe wa Ruvera buri indege bagiye kuraba byo barabamo bakagaruka oya Ruvera ko yaragiye gushutinga nyamara afite indirimbo shooting avaje gushutinga ndi mu Bushinwa ntayo wabonye yarashize hanze yashootingiye reka mujye munyarugisha ibyo bakora barabizi abakobwa ibyo barimo barabizi akazi barimo barakazi shaho reka uravuga akantu ko kuvuga ngo baragenda ngo bagire ibyo biteramo bya ntosubiramo ariko iyo bari mpamvu no munsi hariko haraza ikintu ugasanga n'abakobwa ariko baritakambira ati turakeneye abagabo ariko ni kimwe nakubwira aba bashiki bacu abakobwa impamvu ndiko ndabwira kino kintu abakobwa mwe nabivuze natayakiri kare wewe nka cyo gikobwa cyavuze ngo leta ngishiro nk'intuze yange sivyo ntawe ndo gufata ngakurongoresha bijya ku marezo soso nivyambaye eko ntegera ubwiza bw'umukobwa sinovuga ngo sinzi ariko urafasha umubiri wawe ahantu jewe nari focus naho
urahandaritse ugasanga umukobwa ari kuri rezo sosio yambaye akantu gafuka amabere ipataro ngaha yayipfunze aca arapfungura ibimba vyo ngaho byose biraboneka yapfutse akantu gatoya gusa uwo ngo harateye na za mugonga uti inyuma ngo baba bahereka mugahurira centre ville umugongo wose uri hanze aha izi ntege it's aha abana benshi batazi mu ntege naha ugasanga akajipo yambaye kagera izi ntege zose ziri hejuru uwo muntu ugadiko uzogira amatsiko nyabaki kuriwe banza mureke kwiyandarika banza menye ko muri abarundi kazi mureke kwambara ubusa mwibarabara mureke kwambara ubusa ku marezo sosio hanyuma buce muri yakuza muraziyenzu z'abahungu uyu munsi uragiye umuhungu ari ejo rasuye ari jo araguhimba mesherane kandi amaze kuguhimba carondera kandi gashasha akaba ari katwara yampaye agatwara akajana mbaya ikibazo mufise ikintu wariko uravuga mbayaga niwe mbwiye ikintu ati ninde muntu yogura umuhwi uri uratembera mu gisagara bawukuyeko kijya gishishwa ninde nyene ati ninde yokuboka kuvuga ngo no muhwi uraryoshe udasanze ufutse ntibikunda rero abanza amenye ko abarundi kazi abanza amenye ivyo barimwo hamwe baseye ko abarongora ariko ivyo bakora byose bibagira ko hariho igihe cyategekanijwe bibiri twemerera ko ivuga neza ko azogera igihe ageza no muri bibiri azogera igihe abakobwa 7 baza gusaba umuhungu uyu umwe bijya mwabitahuye nabi kugira ngo abatera iteka abera umugabo uko no bitahuye kose uzi ko iryo jambo abantu bayitahuye nabi nta kibazo wonyemerera nkakwereka impamvu kino kintu kuko ndumva ushaka kugira twagitahuye nabi wewe uzokumva nko sorry gato uzokunda mbo hani wacu ntibiragera nko mu Rwanda hakarorero bivugwa yuko ngo kugira abakobwa bose bahari baronka abagabo nigihe umugabo umwe yahuriye ku bakobwa bari hagati ya 4 na 5 no munsi umve kano ka no munsi ari nuko cyagiye biriya itekanya ko cyagereye sorry gato umve impamvu iryo jambo atari nico bashaka kuvuga ariko ja mu Rwanda urondera umukobwa ari we wese nubwo yewe umwe yitwa mubi umubaza turafise umusheruza gusanga mufise abo basheri babakura urakoze uyu munsi turavuga ndiko umukobwa n'afise umusheri banzu urake ndavyumva ndabitahura munsi turavugana uraza gusanga jewe uyu munsi mfise abakobwa barenga 30 bose bahamagara sheri none wa mukobwa mu gihe akunanye n'abahungu barenga 5 n'abahungu barenga 5 arakwanyira katamushera afise akuna y'abahungu barenga 5 none umva afise n'abarenga ko afise abahungu benshi ego afise abarenga ko mugabo bose barenga ko abahungu 5 bose muri abo bose barashobora kuvana imyaka 5 atari umwana mu propose kumushira mu rugo afise abahungu 5 bose bakunda mugabo kwiza imyaka 20 30 40 25 kadora vira afise imyaka ingahe hema kwiza 40 kado afise umushere afise umugabo ni mbuvu za cyari wonze none afise umugabo bana yatufise 2005 navuga 2005 bariko barasaza mushere 2005 arakwiza bariko barasaza aruvanwe na mukunda yebye ngo mwana shere n'umugabo kaganiri bariko barabona ko barasaza sivyo none tuvuganye ukuri ntabajya bari mu bantu gadiko bari kubura abagabo nimba zukuri hari abagabo bategereje kuronka none bisigura nabo ngo bababuze bigenze gute kubera bano ntibari muri wa mugwi wari kuvuga bambara nabi cyatse ubwo yansigoye ko bavanga mu Rwanda ngo mufatiye ngo mu Rwanda umusaya mukobwa afise umusheri nubwo abaje bose barafise abasheri niyo kubonye wa mushera gushira mu rugo ahubwo abantu mwateye iteka ivyo bitsina koga mukabishira mu rugo bize birabubaha muri intwari kuko uzo gusanga umuhungu uyu munsi amaze kuryama n'abakobwa barenga 300 nuko ugasanga nta numwe muri abo umupropose yoshira mu rugo n'abakobwa nta muhungu numwe akunda umukobwa asa nabi nigira Slay Queen mwareka ariko nta muhungu numwe yoshira mu rugo Slay Queen aya akoko umusire Queen shewe umushira mu rugo kugenda gutega ama ariko hageze ko ufata umwanya wo gusohoka yakuza gufuta itoye hariya ngo nguranda muyengo mugira musohokane bibaho uze kuraba wa mwana mwicaranye n'umuntu muza kuba muri kumwe cyangwa n'abafata n'agafoto bavuga bati that's wow ari kumwe n'umwana mwiza mugabo hageze kurongora zina ry'Imana tuduga mu Kirundo hariya mu Rutega iwacu hamwe hejuru hamwe hagaze ubona i Kigali ubona mu dahabona hagaze ku mazi ndahamagara mu Rwanda cyangwa hariya bakunda y'umukobwa akabanza gushira mu rugo mugabo ibinyawanga byo mu gisagara cya Bujumbura zina ry'Imana cyo pfa gushira mu rugo zamenyereye usanga inzira zavyo zigera ku nkoko z'abandi
Mugabe Imana ibahezagire kuko ndakunda abakobwa kuko ni umuntu wa mbere mfise ko atagapfuye ntagakira muri abo uriko uravuga ufitemo abakiriya Imana ikomeze kubahezagira mumbesheje siniko ndabatukanye manyuma niko ndabaha menye ubuzima menye ukuntu mwitwara mumenye ibintu mubiyika guys umva abakobwa ndabwana n'abatahuwe havuyeho cya kintu bwa mbere abakobwa barabatega ibitambara kugira ngo babone kara amasugi rero kubera ko uyu munsi bavuga bati ntazo kuza ahubwo uhuye n'umukobwa akubwira kare isugi agakira igicucu n'abakobwa hagati yabo ubwabo nyene ngo bisigaye ari nk'umwanda hari n'ababitukana hagati hari umutima twaza ryari ndababara ambwiye yuko ngo uno musi umukobwa ari vierge canke wisugi ngo n'umukobwa atabaravyara si nubwo ngo warajyamanye inshuro 2000 utaravyara test pose kuba isugi afatiye kuki kubera nyene byanabuze umva bigoye kubona uwo muntu agize Imana akaba ataravyara mu by'ukuri uwo mukobwa yarigenza ubuntu afise indero n'abafaransa bavuga neza ngo mu gifaransa bavuga gute mu gifaransa akajanye nako kantu ko yuko abakobwa bose ari abagore mu abagore ngo toutes les filles sont des femmes mais toutes les femmes ne sont pas des filles ndakibuka nuko none aho nta kintu utahura niyo mpamvu rero kumva ko uyu munsi umukobwa guhendagara afise abashiri n'abashiri egara bagira niba abandi bo bahenuzanye baterurane bagira iki mugabo kugushira mu rugo kuri kw'Imana igikunda kandi uwo mukobwa umaze ukunda n'umuhungu umwaka umwe mujyamana azogutora kugira iki mba numva warabaye umugore wiwe kabisa spoza diko fata uyu munsi sasura y'umuceri no mwijoro wusubiriye no mu gatondo no mu bucero wuriye no mwijoro wusubiriye uyu munsi niwe wujya sinagimana reka nyene inge kugira simfe kubera ari uhari ndavyumva umuceri ntiwo bukiri big deal kandi giteye ubwoba no munsi nuko araba umuyaga bakabifata nk'iterambere uzi ko no mugabo abakobwa no munsi bakubwira ati ibyo bintu vyingo ninde yo vyiteka ati ninakenera umwana nzorondera uwumvyara ariko nkeneye kuba free nibo beshi rero nibo beshi ati zo stress zingo nze nibo beshi tuvuye ko kajya gakobwa kavuze ngo gashaka ngo leta ngigira ngishira ko pressure turongore angaruke kandi gakobwa karaho diko ariko abakobwa mwafuye kuno munsi kuri kubabangamira ko umusore wacu aragiye ngaha arateruye icuma nimba atafashe n'ibipudre arabaye bogare arikiniye film arakunzwe ndavuga Mr. Kane Mr. Kane yamye ari bogare arakunze ko yarinze kujya amapo ariko ubu agakobwa kose posi ngo ndumushiri wa naka umushiri wiwe ujya mwana waramubonye nabo sumva ko abazabarongora harisha yari yicaye aho wicaye nabo sumva ko abazabarongora bose babuze isoko urasuka ubu urujya mwana biratandukanye ujya mwana urumva ngo bahuye ari umufana wa Kane bahuye ari umufana wa Kane sinzi aho baba barahuriye bagirana ibihe byiza bafata nabonye ko afise n'amafoto meza abifotozanije none nimba rukuri Kane we ujyamana nk'umufana yabigenze gute ibyo kuryamana ntabyonze mugana ribagije we Vivi nawe mfashe kano kantu umufana murahuye kugeza igihe mbwe muri shooting mufashe amafoto meza nkajya nta rorasi hari kwe aje kuraba aho uri kurakinira umushize no muri film ujya mukobwa ntimwumva ko afise rezo urumva ndiko hariho abahungu hari ibitego badutega ukaza kwisanga waguye mu ikosa utategekanya ariko nimba by'ukuri kandi iryo kosa warariguyemo Gemanje byo gukundana n'umufana yakwiyamye nimba iryo kosa kandi warariguyemo byo kugira nteka kwa Gemanje kuko anigala kana nina keza mwowe mwatangiye kukaraba ko nina keza nkawe watangiye kuraba oya ndakuze ndikunda saza mani higeje utari kingenza nkunje imyaka 30 na yangeso araye iyihe ngeso yo genda urabaraba abana baba umugore we naramuratse none kugira wishwe ko ufise ingeso n'imakuru y'umugore wanje none ndavye umwana kiri mwibarabara kiri karatembera ikosa nkoze ikosa nuko noza kurondera umugore wawe ubwo abana baza bakishira ku bantu aje akanyishira ko ndamutatura aje akanyishira ko ndamutatura sibyo ikosa nokora diko nibyo gusenya ingo z'abantu kuko niba umugabo agira ubuntu akaronka umuntu amushira mu rugo izina ry'Imana hamwe n'ujya kubusenyera
noba ndi dayimoni mugabo abandi nta kigutangira aba bana Gadiko je waje mu bufasha ariko bavuga kuri Nana wa Kane urukundo rurashusha rugeze kure n'ubwo Kane kugeza ubu atakintu arabivuga kandi so nyine haje n'ubundi yitwa reka nyuma yaho haraje witwa Keza aravuga ati bandikira umusore wadekera umusore uno ujye mukeza na wene mukeza yamukeza kwanza ndamuhepore byari yanyandikiye ambwira ko bamwize ibintu byose mu nzu. Oh la la. Murazinanye? Turazinanye. Okay. Turazinanye. Ambwiye ko bamwize ibintu byose mu nzu. Oh la la. Ariko mwibabona? Babitwaye abona. Abona ngo biranka yuko yikoma koma. Confirm. Hari abona mwijoro biranka. Yakomye induru jitabara. Bizashoboka. Nabo bari baryamanye nabo bari bagiye babana mu nzu afite yabiyo babana. Nabo bose ngo bari bose bari none ntimwateye induru ngo ntibyashoboka. Abantu bamaze kugenda aretse dawe kaza abantu timugamaze kugenda turakunze ko tuvuga ati ko je baje bakantembagaza ndiko ndabaraba nkuko agatori batera cange bari bafise ivyuma bicira umuriro bacaragira ubwoba sinzi icyo cyacu yavuze ambwiye ko gusa abatembagaza baraba mugabo bikabura ukuntu botera induru no kwikumakoma bizakundana mwihanganishe mugabo nibaza ko nawene nimba hageze yuko yoja kuri rezo sosio abonye umuntu aje kumutwara ngaje yamutwara umugabo nawe n'urukundo arimo ntabwo gwizewe kubera ko bagwizewe bijya nzari kumutera ubwoba iyo abantu ujya mukeza bashobora gusanga nawene ari mu bantu yishira kuri misaka nawe atabirenze kuko umaze naradiko uyu mwanya harimo kuvuga vino nkabijya kuri wewe ujya mugoroba bikamutera n'uze gihagarara kuko arabizi neza arakunze sivyo arakunze exactly nabushobora gusanga nawe ari mu bandi reka ko ama media yamuprovotse aramubwira ko abakonje bamuvuga turamunda atavuga ati ngwino uvuge aremanga mugara avuga ati Jesse noza guhangana nana nimba kana ari uwanje ndazi ko ari uwanje koko ariko haraje n'umuzaza agaposhe zinze kumuza aravuga ati Kane ni nk'umuhungu wanje Kane nta mushera afise atabwo tuko turamusengera yirongera iki diaspora kiyafise kaposhe avuze ko ari umuhungu wiwe ko Mr. Kane atamushera afise ariko ubuntu uzenye wo mukeza javaho Kane ari umusheri wiwe uwo mu buto na Jojo yabihakanye abajo barabuze meshelami abajo barabuze Jojo avuga ko begeranye yavuze ati Kane ibyo bintu si byari imwe Jojo uyu Jojo w'inzobe nyinshi Jojo umwe byanye ko bakana wena agatandukana amisi aya Jojo nawe nyene yabaye buta yarahuka Maria Jojo narayigiye oya Jojo uwo wundi Jojo abyibusha agendera na wa wundi ujye sivyo ntibyazo najye byarashe ujya we nibyanye hari n'umunsi umugabo wiwe yigeze kuza gutera myano arira arahogora akagupfa umugabo ari barira ati nuzi umugore zina ry'Imana akaba bagore ndetse muri buke bagabo bakuru Diko Entertainment.